Bakunzi b'ibiganiro bica ku mbuga z'abagorozi Facebook, umuntu muzima, YouTube, ikanguro n'ubugorozi, twongeye kandi kubaha ikaze tunabaramutsa amahoro y'Imana abane namwe. Muri kumwe n'umubwiza butumwa bwiza Nkorerimana Pascal. Giye kwigana ijambo twahaye umutwe uvuga ngo ikimenyetso c'Imana n'ikimenyetso c'igikoko. Niryo ijambo tugiye kwigana. Ku basoma Bibiliya hari henshi hagenda havugwa ivy'ikimenyetso n'ibindi vyinshi namwe mwasomye, ariko tugiye kurabira hamwe ikimenyetso c'Imana hamwe n'ikimenyetso c'igikoko. Turasoma Bibiliya kuko arico gitabo twahawe kugira ngo kituyobore kitugeze mu bwami bw'Imana, kandi kirimwo ukuri kose. Amabanga yose y'Imana yose yanditswe muri iki gitabo. Umunyezaburi we yakigeranije n'itara rimurikira ibirenge vyacu. Ku basoma igitabo ca Kuvayo ni igice caho ca 31 duhereye ku murongo waho wa 12 kugeza ku murongo wa 17 hatwereka ko ikimenyetso c'Imana yuko ari isabato. Reka nsome mpereye ku murongo waho wa 16. Haravuze ngo nuko Abisirayeli baze bitondere isabato, baze bayitondere uko ibihe vy'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana, rize ribe isezerano ry'intahava. Ni ikimenyetso hagati yanje n'Abisirayeli kugeza ibihe vyose. Uyu murongo utwerekeje ko Imana iyo ubwayo ibwiye ubwoko bwayo bwa Isirayeli ko ibahaye isabato nk'ikimenyetso gihuza umuntu n'Imana. Amajambo nkayo kandi yanditse mu gitabo c'umuhanuzi w'Imana Ezekieli, ni igice caho ca 20 ku murongo waho wa 12. Naho herekana ko Imana yatanze isabato kugira ngo ibe ikimenyetso gihuza umuntu n'Imana. None two kwibaza ngo ko twumvise ko ikimenyetso c'Imana ari isabato, ica Satani canke ic'igikoko naco ni icayi. Kubakurikirana Bibiliya, igihe cyose Satani yigana ivy'Imana kugira ngo bikunde aronke uburyo ayovya abantu. Turifashisha umurongo uri mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana nice ca 14 ku murongo waho wa 9, niho hatubwira ivy'ikimenyetso c'igikoko. Haranditse ngo umumarayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga n'ijwi rirenga ati, nihagira umuntu asenga ca gikoko n'igishushanyo cacu akemera gushirwako ikimenyetso mu ruhanga canke ku kiganza, uwo nawe azonywa kuri vino, niyo burake bw'Imana. Uyu murongo utwerekeje marayika w'Imana agira gatatu avuga n'ijwi rirenga ati, nihagira umuntu asenga igikoko. Ni nkaho yerekagabisha abantu ngo birinde gusenga igikoko canke igishushanyo c'igikoko, canke ngo bemere bashirweho ikimenyetso c'igikoko, canke ngo birinde gushirwaho ikimenyetso c'igikoko. Twakwibaza ngo mbega Bibiliya ivuze igikoko ibivuze iki? Ku basoma ubuhanuzi bwa Daniyeli no mu vyahishuwe naho hagiye havugwa iri jambo igikoko, ibikoko ryagiye rigaruka kenshi. Ariko kuri Daniyeli 7 hatubwira ibikoko 4 Daniyeli yarose ngo biva mu kiyaga. Vya bikoko 4 bitandukanye, ariko ku murongo waho wa 17 Daniyeli abaza marayika musobanurira ubusobanuro bw'ivyo bikoko yabonye. Yamubwiye ati, ibikoko 4 wabonye nibo bami 4 bazokwaduka bazokurutse mw'isi. Bivuze ngo ni nkawe yamubwiye ngo igikoko n'umwami canke n'ubwami. Igishushanyo c'igikoko naco twumvise ko marayika yavuze ngo nihagira umuntu asenga igikoko canke igishushanyo cacu akemera gushirwaho ikimenyetso cacu mu ruhanga. Turibaza ngo none mbega ikimenyetso c'igikoko ni iki? Nari nababwiye mbere ngo igihe cyose Satani yigana ivy'Imana kugira ngo bikunde ukuntu ayovya umuntu. Ubwo twumvise ko ikimenyetso c'Imana ari isabato, akaba ari n'umunsi ugira indwi w'Imana, Satani nawe yatoranije umunsi nawo uba ikimenyetso c'abayoboke biwe. Uwo munsi ntabwo ari uwundi, ahubwo n'umunsi wa mbere w'iminsi indwi, bamwe bita dimanche canke Sunday bivanye n'ururimi. Uwo munsi amateka yawo yerekana ko yashizweho n'umuntu, ntabwo washizweho n'Imana. Kandi abakristo benshi niwo munsi bayobotse, niwo munsi bahimbaza, niwo munsi bemera, niwo munsi bahagarika ibikorwa vyabo bakaja gusenga, ariko umunsi w'isabato w'Imana ugira indwi biriwe barawukora ku ibikorwa vyabo. Bivuze ngo benshi mu bakristo bayobotse ikimenyetso c'igikoko canke ca Satani. Rero ikimenyetso c'igikoko n'umunsi wa mbere w'iminsi indwi ni dimanche. Reka tugarukirize hano, ariko bashaka gutahura neza mu biganiro vyacu bikurikira tuzorushaho gusesangura kugira ngo buri wese amenye neza ubuhanuzi bwavuzwe muri Daniyeli ndetse no mu vyahishwe Yohana
na cane cane ubu bw'ibikoko ubwo benshi batabwitaho kandi ari ubuhanuzi bwagenewe abo mu gihe c'iherezo. Reka twese Imana iduhe kumenya ikimenyetso c'Imana ko ari umunsi ugira indwi w'isabato, kandi iduhe no kumenya ko n'ikimenyetso c'igikoko canke ca Satani kari umunsi wa dimanche wa mbere w'imisi indwi, kuko benshi barawuyoboka utashizweho n'Imana ahubwo washizweho n'umuntu. Reka Imana iduhe kuvyumva kandi iduhe no guhitamwo neza. Imana ibiduhe ubuntu mw'izina rya Yesu.